munsi turiko turavuga iduza ibiciro biraduga abantu amashirahamwe kavuga ati wasanga ikintu wari kuhora ukigura igihumbi uno munsi ukigura ibihumbi 2 3 5 bamwe bakidoga ati amashirahamwe ariko araduza ibiciro mbe icyo gihe tukibaza ni guki ibiciro biduga ni guki ibiciro biduga mbe mu gihe ibiciro biko biraduga niyahe nyifato nziza haba abene amashirahamwe bakwiye kwifatamwo haba abaguzi bakwiye kwitwararika nibihe ibintu bishobora dukwiye kwitwararika muri icyo gihe ni muri kino kiganiro rero aho Francis Kadende yatwemereye akaba yanamaze gushika hano mu kiganiro kugira dushobore kubirabira hamwe atutahuze mbe muri icyo gihe nibihe biba biriko birava kuki ikibazo cya mbere Monsieur Francis ku bwanyu muri kino gihugu cy'u Burundi nibihe ibintu nyamukuru bishobora kuba bituma habaho iyo hindagurika ry'ibiciro cyangwa iduga ry'ibiciro ego je nibaza yuko hariho novuga nti ibintu bibiri nyamukuru bituma ibiciro bishobora guhinduka hariho umugwi wa mbere w'ibintu no kwita ko ari des facteurs ziri exogènes à l'entreprise kuri uwo muntu ariko aratunganya imirimo yiwe izo nazo nkuko tubizi mu Burundi nk'ibintu byinshi vya nkenerwa dukoresha ni ibintu dutuma hanze tumaze kubituma hanze rero no kuvuga hariho ibintu tudashobora guhindura nk'ibintu vyerekeye par exemple nka transport nk'ibintu vyerekeye matière première bakoresha mu kugira bakore ivyo novuga ntivyo bidandazwa ivyo ni ibintu byose tutashobora guhindura kubera bibera ku masoko yo hanze yego hariho nk'ibintu vyerekeye par exemple nka réglementation novuga nti y'amatax muribuka yuko ubu hasigaye hariho ibintu by'amatax yagiye araba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu ugasanga bagenda baduza ivyo byose ni ibintu twe bizotinda bidushikira mu bidandaza tuzogenda gushora hanze donc ivyo ni ibintu bituma ibiciro bihinduka nko muri iyi minsi turabona ko bihinduka biduga kandi ni ibintu tudashobora guhindura na gatonya turinda kuvyakira uko bije hagacaza undi mugwi wa kabiri no kwita ama facteur ari endogène à l'entreprise ayo nayo no kuvuga we wahisemo gukora ibintu vyawe gute no kuvuga cancana harimo nk'amakuru de production wahisemo koresha ama machine agugwa gute wahisemo amakuru de production kuvuga amafaranga bigutwara kugira ukore ibikoresho ibidandazwa vyawe yego cyane ashaka ko ari ibidandazwa mugashobora ko ari n'ama service iyo service kugira uyitange ukenera ibiki ukenera abakozi bangana gute ivyo rero ni amakuru yoyo urayafise ko novuga nti uruhara ariko rero nayo nyene arashobora kuduga bivanye no yita ni na inflation n'ibiciro bisanzwe bihari kuri iryo soko ego abariho n'umugwi wa mbere hariho n'undi mugwi novuga nturi endogène w'amatax ni kuvuga amakori leta idushiraho hakabaho rero n'ikindi no kwita nti n'amabarrière non tarifaire amabarrière non tarifaire no kuvuga nti ibi bintu byose bitajanye n'ibintu nogira nti biri réglementaire no kuvuga par exemple hari nk'impapuro urinda kumanuka kuza kurondera Bujumbura kwera ukorera nk'Igitega izo service zidahari Gitega ivyo ni ibintu usanga urinda gushiramwo amafaranga yo kwiyunguruza urinda gushiramwo amafaranga yo kuzora ari Bujumbura ivyo byose ni ibintu bishobora gutuma ibiciro bigenda bihindagurika ashikanye igitandazo cyo kwisoko ugasanga cyaduze ukora ko wewe mu guharura igiciro aza kutugurisha ko jewe na wewe canke nabandi bose bari kwatwumviriza ni bya bindi byose arabiharura akagenda arandika kamwe akaheza rero akagira sommation agashikamo ati je ibintu byantwaye aya yose kugira iki kintu ndagishobore agaca ashira ko rero n'inyungu yiwe noneho agaheza akadetermine iyo prix yiwe ivyo byose rero birabamwe mu bintu biza gutuma rero igiciro gishobora kuduga urakoze cyane aho turaza gushika ku mpera tungira turaza kuvugana ivyo kugira ivyo byose nibize birashikira mbe hari uburyo bushobora gukorwa kugira umunyagihugu ivyo byose uba wakoresheje uto twose duto uba wadepanshije ngo nibiheze ngo biremere uwamuguzi aheza aza ku isoko kurondera cya kidandazo birakunda canke c'est impérativement yuko toutes ces coûts-là zitoza kuja kwandosa umuguzi akwiye kuzandosa oya birakunda hariho bimwe ko turaza kubibona muri kiganiro nyene turaza kubona yuko nk'ibiciro
ntushobora kuzobiduza uko wigombeye ngo ubandanye uduza ntibizokunda kubera ko twibukanye ko twe nawe n'abandi bose dushobora kuba dufite umushahara cyangwa uburyo buri determine novuga nti mu kwezi cyangwa mu mwaka bisigura ntituzoshobora kuvuga ngo turiko turadepansa amahera arengeye ayo dukorera cyangwa ayo dufise ayo twinjiza bisigura rero yuko hariho bimwe tuzotinda tugaheba rero uwo yahora bitanga ariko arabona ko abantu bariko barabiheba nawe nyine arinda kuca rero yumvira akagira ati mbega none ibintu bigenza gute kugira nshobore gusubira novuga nti kuba competitive kugira nshobore gushobora kugarura abakiriya banje yego mbe ni igihe cyose igihe ayo makuru aduze ayo makuru de production ayo makuru yose wagiye uraca mu kugira ushikane uruganda cyangwa service zawe ku muguzi ni igihe cyose nawe imperative ukwiye kucuduza ibiciro icyo ni ikibazo cyiza kubera ko nogira nti naje ubwanje ndi umudandaza kandi naje iminsi yose ndaciyumvira nkavuga by'ukuri uko biduze nanjye niko naza ndaduza inyishu rero ni oya umuntu wese entreprise yose cyangwa umudandaza wese ntashobora kuja aduza muri ekonomi hariho notion bita elasticité prix donc de la demande no kuvuga ngerageje gusigura no kuvuga igihe umudandaza agurishije igihe umudandaza adugije igiciro siko none demande yiwe iza kuba imeze gute sibyo no kuvuga dufate nkuko umukate dufate ko horukugwa nk'ibihumbi 10 hanyuma nahorangura imikate 2 umukate ni wadoga kuri 15000 burya nzobandanya ngura imikate 2 canke ntangura kugabanya nkagura umwe n'igice hama ikindi gihe nkagura umwe hama handi ngaca ndabivamo ngaca nja kubuyi no kuvuga hariho amaproduit amwe ushobora uhinduriramwo uvuga uti kiyako caduze reka ndakireke mpeze rero nkoresha ikindi donc nko kuri uwo mudandaza wewe ifo katahura yuko iyo demand nogira nti iri variable no kuvuga imanuka iyo ibiciro biduze uyo rero ntashobora kubandanya abiduze bien sûr hariho n'ibindi bidandazwa vyovyo naho ibiciro biduga uko bisaba kwabwo bibandanya bisabwa kubera ko ni vyankenegwa nta kundi umuntu ashobora kubikora ivyo rero ni novuga nti nk'imiti kubera kugwara amagara nogera nti niyo kapitale ya mbere umuntu aba afise ibiciro niyo vyaduga uragira uti nta kundi reka mfume mpeba rijya cupa ryo ku mugoroba canke mpebe ikindi mugabo uwo muti mbashe kugura donc hari ibidandazwa bibiri hariho ivyo udashobora guhindura amaprix uko ugomvye ko abantu baca babiheba n'ibindi malheureusement bituma naho ikiduga kugira uti malheureusement ntegezo ego urakoze cyane ndumva ko udusigwa ari ikintu batanguye uvuga ati ari biba ku isi ugasanga hariho nk'ibyo wavuze ati hari ibiko biraba muri leta zunze ubumwe za Amerika ugasanga baradugije ibiciro hama ino mu masoko bigaca bitangura gushikirwa mbe twebwe uno munsi uvuga ati bijya ariko turabona mu minsi iheze biriko bariko barafata ingingo zo kuduza ibiciro bivanye n'ibihugu ngene biriko les traités commerciaux bariko baragiranira mbe uno munsi uvuga ko mu Burundi byatangiye kudushikira natwe bijya ntibishobora kureka kudushikira biradushikira kubera no mu kindi kintu novuga nti umuntu ashobora kuvuga par exemple bihindagura nk'ibintu by'ibiciro hariho ico umuntu yo kwita par exemple ama crise géopolitique ayo turabona ubunye ibiriko birabera muri ibyo bihugu by'abarabu donc umuntu arashobora kubona nk'ibintu turazi yuko nk'ibintu byinshi nka twe mu Burundi twara tubirangurira nka Dubai ubunye murabona nk'ijya Detroit basa nkaho ubunye ata bintu birengana no kuvuga ikintu kuvuga nkabijya mpereye nko kuri ibyo nkabijya byo byonye n'ubwavyo bizogira ingaruka bizo no kuvuga ama transport azofata umwanya muremure kubera ko bazosha barinda kwiyumvira mbega twobicisha handi hehe kugira
kugira bishobore gushora gusohoka donc nk'ivyo bizoca vyalonja umwanya hariho no kwalonja amakuru ya transport aca duga bica bisigura yuko ngaha stock izo biri ngaha umuntu aca ashaka kuvuga ati ko mbona rero n'ibindi bizoteba kuza kanze ndagurisha kamwe rero no kuvuga demande ikiduga hanyuma kubera ko rero offre nayo ari ntonya bya biciro bice bizuka donc niyo novuga nti ntuzenya haca biyo deséquilibre kuri marché offre na demande iza guca ituma amaprix agenda kuyajusta n'ivyo bindi by'amatarife bitegerezwa kugira ingaruka kubera n'amantu zenya hajya ama droit de douane donc bijya by'amakori yo kwinjiza imizigo araduza n'ama matière première bice bituma rero natwebwe biza kudushikira biza kuba vyaduze donc inyishu ni ego biragira ingaruka ku biciro by'iwacu. Ikintu ngo nyamukuru nagomba kubabaza Francis uno munsi amashirahamwe aho uno munsi amashirahamwe ariko araduze ibintu biriko biraduga ibiciro biriko biraduga mbene gute amashirahamwe ashobora gutunganya ibikorwa vyayo kugira naho ibiciro biriko biraduga ariko wa muguzi niba mutakazi kandi na kalite y'igikorwa ciwe canke ikidandazo kiwe nikigabanuke wa muguzi agumane ishaka ryo kurondera kushorera wa mudandaza nyene ni gute amashirahamwe ashobora kwitunganya kugira ivyo bintu bikunde. Ego hariho n'ivyo novuga nti alternative amashirahamwe yose cyangwa n'umudandaza wese birasaba yuko nawe hagera ahantu yicara akiyumvira akavuga ati none je ubu nicaho ikintu noshobora gukora kugira ngo sintakaze abakiriya kugira ishirahamwe ryanje ntiryugare hanyuma n'abakozi nabo nyene ntubirukane nukuvuga gute wogerageza kuguma ukiri ku isoko twacishamo novuga nti n'umugani wo mu Kirundi je rimwe na rimwe mpora niyumvira naje nk'umudandaza nkorera ko ndavuga nti ari umugani bavuga ngo hagupfa wozanzama yego nukuvuga hako uronka ibintu by'inyungu nyinshi y'umurengera fumuronka basi bike hanyuma mugabo ushobore kubandanya uvuga uti ishyashira mu ryanje riracariho abakozi banje baracariho hanyuma ndacashora kubandanya umurimo wanje kubera ko burya ibintu uko biri kose ntibizogumuku ibitwa ko turavuga aya crise géopolitique ntazogumuku ayo bizoba byiza bibe ahubwo rero nuko byo gusanga ukiri muri afere yawe rero mu alternative umuntu ashobora kuyumvira twibukanye yuko bivanye na novuga nti na secteur d'activité urimo hariho demand ziri elastic n'iziri inelastic iziri elastic ni kuvuga automatiquement prix nizaduga ntuzenya demand y'iyo produit ikigabanuka hamiziri inelastic nazo ni kuvuga naho prix yoduga iyo demande yayo irahaguma sivyo rero jewe navuga nka jewe ndabiye akarore nkora nirabira ko ikintu umuntu aca akora aca yiranja ingene ashobora kuja kuri izo segment zose ego donc icambere no kugerageza kuraba ati okay niba mfise par exemple nk'ama produit ari elastique burya est-ce que hari ama substitute no kuvuga est-ce que ari ikintu ushobora kuyasubiriza dutange nk'akarorero ko mu buzima busanzwe urashobora kuvuga uti jewe misi yose par exemple na umudandaza yadandaza confiture umuntu amaze kubona ati confiture uko ibe yiduga niko umuntu atenda ayiheba urashobora kuvuga uti none nzoguma kuri confiture cyangwa ndashobora kugerageza guproduza ikindi kintu par exemple nka beurre d'arachide izotuma umuntu aguma asiga umukate we mu gitondo sivyo mugabo ntazorinda kuba yaguze ya confiture ivuye mu mahanga hanyuma kandi izimvye donc aho no kuvuga urahejeje gutora d'autres produits ushobora gusubstituer za zindi donc bikagufasha yuko ushobora kubandanya ugurisha ku bintu novuga ntibifise des prix ziri relativement intéressant iyindi point ya kabiri nuko nka par exemple nk'amashirahamwe ahingura nk'ibintu arashobora kugira ati je nahora ndi muri secteur justement nogera nti iri très élastique no tanga nk'akaroro nk'abantu bari mu bintu by'ubwubako
twubaka kubera banki yaduhashoboye kuduha ideni, naho nyene iryo deni twashoboye kurironka kuri taux d'intérêt iri novuga nti competitive. Taux d'intérêt nk'ubu muri iyi minsi zimaze iminsi zaraduze rero ivyo kubaka umuntu acamera nk'ugomba gutangura kubigabanya. Rero nkishira hamwe riba rivugutirira rangura nk'ibintu par exemple nk'ama peinture, dufate nk'akarorero ni ibintu no kwitanira nk'ama produit chimique. Arashobora ati none ko je ubu unye abakenera amarangi yo gusiga bameze nk'abagabanuka, nkaba mfise deja équipement de production ihari. Vyukuri eskarande hano no shobora kwitumbereza nko mu zindi secteur nogira nti ziri beaucoup plus inelastique. Izo rero no kwimvira par exemple nko mu bitaro bavuga uti eskari nk'ama solvant no bakorera, eskari nk'ama desinfectant no bakorera, ugacuga umukoresha ya appareil de production ya indi nyene mugabo cette fois-ci ukakora ibintu ushobora kwerekeza ahandi hantu ho demand ihaguma. Gutyo rero igihe kimwe ugashobora guproduza ivyo amarangi yo gusiga, ikindi gihe ugacu produza ivyo kwa muganga, gutyo ugashobora kuzura satisfaiza abakiriya batandukanye, hanyuma na ya production igashobora guceza ikabandanya. No kuvuga babandi ucumera nk'ugerageza kureka kubadugiriza ko ibiciro gose, kubera ko ubunye ufise kame mirindi soko naryo nyene nogira nti riri assez stable. Donc nayo ma strategie yo kuvuga ati ugerageza utahure kuri ico kintu ufise ushobora kudiversifya gute, ushobora novuga nti kongereza iyindi mirimo gute kugira ngo ushobore rero kuca ugwiza abakiriya, ushobora kucugwiza naho ushobora kwerekeza umwimbo. Uruko atumviriza igihe cyayibaza ati aho naho ibijanye n'amasharge, est-ce que les coûts de production ziguma zindi mu gihe uhinduye gute umuntu ashobora kugira kugabanya recharge akanabihindura ariko atarinze gusacrifier novuga la qualité y'ivyo dandaza cyangwa no yohindura akabihindurana ariko bikagumana qualité nziza. Ivyo navyo birashoboka ni gute? Ico rero ni ikintu gishoboka, ahubwo nico kintu umuntu arinda novuga nti kwicara akiyumvira, yego akaba ari ico kintu akorako. Kubera uribuka mu ntango tugitangura twavuze tuti hariho amafacteur ari exogène, ayo nta kintu kimwe dushobora kuyahindura ko. Mugabo andi mafacteur nayo novuga ni ari endogène, ayo rero harimo notama amakuru de production. Bijya twavuze bijya vyose dukoresha kugira dushobore guhingura ico kidandaza canke dushobore gutegura iyo service. Ivyo rero muri uwo mugwi harimwo ibintu bibiri, harimwo ico twokwita amaku ari fixe. Amaku ari fixe no kuvuga amaku kira kwezi turazi ko ay maku araho ntidushobora kuyahindura. Par exemple nk'iyo upanze inzu, nk'imishahara, par exemple nk'iyo ufise umuduga utegerezwa kurihira assurance canke najya amakuru yose atandukanye. Donc ivyo n'amaku ari fixe, ayo kirazira ko anahinduka. Waheje kuyangasha ko razi ko bigengwa n'amategeko, ayo ntushobora kuyahindura. Hagacaba rero nayo no kwita ni amaku ari variable. Ayo makuru rero ari variable nayo no kuvuga niba vyategerezwa yuko nk'ijya service ndayikora, est-ce que noshobora kwitiza nk'umukozi umwe nkamukoresha nk'umunsi umwe canke imisi ibiri, hanyuma akaba ari umukotidien tugaca duhezanya, ariko ata contrat dufitaniye. Uwo rero nogira ni nk'umushahara wiwe uri mu maku variable kubera ntumukenera igihe cyose, umukenera umukeneye. Rero muri ibi bihe rero ubona ati ibiciro biguma biduga, ikintu ca mbere ushobora nyamukuru kugira ugerageze nawe amaprix yawe ntaduge niyo kugabanya amaku fixe ahubwo ukagwiza amaku variable. Nk'akarorero ururero ni bwinshi cyane gose. Urashobora kugira uti par exemple nahora mfise nahora ngira nka location entrepôt, dufate nk'iya 1000 mètres carrés, mugabo si buri kwezi wamufise mu marchandise akwira muri 1000 mètres carrés. None vy'ukuri iyo entrepôt yaba yari keneye cyangwa urashobora kuja kurondera uwundi nk'umusutreta kugira uti je nashaka uzohore undihisha nk'igihumbi par mètre carré kugira uzurambikira. Urumva yuko twavuye muri ya coût fixe tugiye muri coût variable izovana n'amametre carré uzokoresha kugira ustoke iyo marchandise yawe. Ico ni cyambere. Ni cya kabiri naho nyene urashobora kuvuga uti abakozi nzogumana abakozi bose araba ari bari kuri contrat indéterminé cyangwa nze ndafata
abakozi nza ndikora ko bivanye n'ama period nkeneye. Hariho nk'ama service umuntu ashobora kubona, dufate mfashe nk'akarorero, hariho nk'ama service duhora tubona par exemple nk'abantu bagora nk'ibintu byo organiza nogira nk'imanza, turazi yuko bigenda kuba beaucoup plus nko muci. None byo bikenewe yuko ufata abakozi 12 mois kandi abo bantu uzozura bakenera amezi 3. Aho rero wocuja naho nyene ukabafata nk'abakozi baba temporaire. Ikindi kintu umuntu akoresha ko gose nk'ibintu par exemple dufate nk'ibintu vy'imodoka. Imodoka urinda kuyirihira umushoferi, urinda kuyirihira garage, urinda kuyirihira assurance, redevance routière. None uhore harimo n'ibibazo vy'igitoro. Byukuri wamuyikeneye igihe cyose cyangwa urashobora guti yereka ndayihoze ndayigurisha hama nsenza ndafata ama service ya location. Uwo muntu azoza agukoresha amakuru utegerezwa gukora muwe muheza nice. Donc amakuru rero ucugenda ugabanya. Iyo rero ushoboye kuyagabanya biragufasha ku buryo ushobora kuca ugira intutse. Ubu turazi yuko kuva aho covid iziye nk'ibintu byo gukorera muhira ni ibintu byoroshe. Urashobora gusanga rero nk'ama location yo muri ville ko turazi ko amazu na nyene yaduze cyane ko ushobora guti by'ukuri service yanje birakenewe ko ndayishikana mu gisagara cyangwa ni ibintu service nshobora kwitangira nibereye ni muhira nkayitegurira aho ndego. Ayo yose n'amakuru umuntu wese ategerezwa kwicara akiyumvira by'ukuri aha tugire gute, ayarakenewe cyangwa anye ndashobora kuyasutreta, ugashobora guheza rero ugacu yasutreta bigaca bikira inzira. Urakoze Francis. Rero nshaka kubaza muri kino gihe bimeze uko unye aho abantu bari kubariyumvira ati nkore gutura duha amasisi menshi kugabanya les coûts fixes, kwiyumvira ingene ushobora gutuma kwibidandazwa, kugabanya ibintu byose bishobora gutuma utaba compétitif ku isoko. Ariko est-ce que twavuga muri kino gihe nkuko est-ce que c'est le moment de consolider ce qui existe déjà canke abantu bakwiye kwiyumvira innovation mu gihe ivyo byose biriko biraba kuduza ibiciro, abantu baba bakeneye bishasha canke no gukomeza bijyanye n'ivyari bihari? Est-ce que il y a une opportunité tushobora kubona muri situation imeze uko? Opportunité nogera nti ego ziriho. Hanyuma uvuze ibintu bibiri, uvuze uti est-ce que byiza wo kwinova cyangwa wo consolida ibihari? Jewe uko novuga nti experience maze kubona biba vyiza iyo na innovation quand même uyibandanije. Yego ndashobora gutanga nk'akarorero, je narigeze kuba nkorana na société yari muri Espagne yakora ibintu by'amarevêtement, revêtement de sol. Revêtement de sol. Hanyuma sinzi ko mwibuka muri hari indi crise yigeze kuba ku buryo ubwato butari bugica kuri ziya nzira za Egypt ngo zishoboye kucimanukana, ishobore kuciza nogera nti gushika ahidushikira. Rero baca barinda kuzunguruka bagenda guca beaucoup plus à l'ouest, hamwe bagenda bakamanukana côté za Senegal, bakamanuka muri Afrique du Sud. Ibyo rero byacu bituma amakuru ya transport aduka. Or amarevêtement de sol nayo n'amarevêtement ubwayo araremereye. Nya entreprise yagira iti ibi bintu ni nabibandanya uko ntibishobora kubandanya parce que ku iheza ikiduka. Donc ikintu baciye bakora no kwinova. Gute twoshobora kwinova ku buryo est-ce que no guhindura kambalage, est-ce que no guhindura même le produit en soi, turondere izindi alternative dushobora kuzi fortifier mugabo poids yazo ikagabanuka na 5%. Urabibona baragishoboye poids imaze kumanuka nka 5%, ucu usanga uriko urekonomiza cyane gose. Sur le coût du transport ugashobora gutransporta plus, ikora baharura ibiro ushobora gutransporta plus. Donc urumva ko nk'ivyo byabafashije gushobora kugira intuzenya kwinova, kandi cyo kintu kikinova neza, hanyuma rero ahubwo bakabikuramo n'inyungu. Donc niho ushobora kucuvuga uti reka ugume hahandi nyene ntihokunda, kubera a long terme amavolume yawe yotegezwa kugabanuka na impact iratindikaba. Donc innovation uragerageza ukayikora. Ni naco gituma novuga nti n'ikintu cyo guhimiriza nawe ko twumviriza
uri muri iyo activité uri muri business nogira nti ushoboye gukora ibikorwa vyiza ugashobora kugira inyungu ifo yuko hagira inyungu wama ubikira innovation kubera novuga nti ubuzima bwa economy n'amacycle hari amacycle atuga n'amacycle amanuka iyo rero hageze kumanuka ifo ko ushobora gutora muri ubwo buryo ugira uvuga uti reka ndabe ingene no ushobora rero kwinova gatonya kugira iyo ngorane ije ushobore kuraba ingene no yicamwo gaheza. Urakoze, uvuze ikintu gihambaye cyane ati igihe cyose ubona ko harimo inyungu uzorabe mu nyungu ingene ubikira partie ya innovation. Est-ce que wihweje amashirahamwe yacu hano mu gihugu ubona iyo notion turayifise, ubona mu ma innovation akenewe muri uno mwaka cyangwa muri kino gihe turimo turagerageza kwiadapta tukakora ama innovation ajanye n'icyumuguzi uno munsi wo Murundi akeneye? Ego jewe ndiko ndaraba nkaraba par exemple sur les 5 dernières années cyangwa sur nogira nti les 10 dernières années urabona yuko innovation quand même irahari umuntu arayira mu ma service turashobora kuraba par exemple nko mu mabanke ukabona yuko iyo innovation iriho kugene bakira abantu ukugene bagira suivi y'abantu ukabona ko quand même le novuga nti ihinduka rihari no mu bintu novuga nti vy'urudandazwa navyo nyene ndiko ndaraba ama produit novuga nti yabaye fabriqué localement nayo nyene urabona yuko hariho uguhinduka emballage bakoresha usanga ari emballage nziza muzwarabe n'amafarini amafarini cyangwa nk'abantu usanga bariko barakora burya bw'abana barabutekera neza ugasanga etiquetage imeze neza. Ego turagira imana ubu kameme hariho na agence ya leta nk'iza BBN zihimiriza gukora ibintu by'amanya professionnel umuntu ariko agashika kuri produit nziza ashobora no gushira ku masoko mpuzamakungu. Inyishu rero ni ego urabona ko le changement ihari gusa turacari nogira nti muri economy itaraba competitive cyane gose ku buryo rero ya innovation ya competition ubona yuko nogira nti innovation iri ku rundi rugero mugabo uko bigenda kose niyo dutera tuja kubera ko turibuka yuko turi muri communauté ya Afrique de l'Est eko bituma rero yuko natutegezwa guhinduka tukaba competitive kandi ivyo navyo rero bihetse bigaca muri innovation. Ikibazo ngomba ndababaze gikurikira ni kubijyanye na négociation avec les fournisseurs. Murabona mwaducihaye uburero bwinshi bya transport bw'ama géopolitique situation géopolitique ariko iziko ziraba ugasanga urudandazo cyangwa les affaires niziko ziragenda nk'uko umuntu ashobora kuvyifuza ariko umuntu akaguma kenera kunegocier avec les fournisseurs. Hari igihe usanga umufournisseur wawe siwo ngaha sinari local ari hanze nk'uko waduhaye akarorero kawe ariko ni gute umuguzi uno munsi ashobora cyangwa umudandazwa cyangwa amaservice atandukanye dushobora kubandanya tunegocier est-ce possible kwanza imbere yuko ndakikubaza est-ce possible de négocier en faveur y'umuguzi local? Ico ni kibazo ciza cyane gose kubera naje uraciyumvira ko ukavuga uti vy'ukuri capacité de négociation ufise ni kuvuga ubushobozi ufise bwo kunegocier n'ujya ari hanze ingana gute. Rero sinovuga ngo ego cyangwa oya novuga nti ni nyishiri hagati na hagati ntivyoroshe kubera iki kubera ujya mu fournisseur uko bivuze uwagutunganiriza izo service uri kuramusaba ikintu ca mbere akorera ko araba mbega taye iyo marché ingana gute. Ego uheje kuva nk'ikintu ca transport urashaka kumubwira uti je nashaka dufate nk'icontainer yava Dubai dufate kuri nko ku giciro ca $7,000 by'idolari ukamubwira ati je by'ukuri $7,000 ni byinshi nashaka unkorere kuri 6500 cyangwa duhere tuje kuri 6500 tunashangire kuri 6500. Ikibazo ca mbere aca kubaza uzotwara ama container angana 100 amajana 2 nawe urumva muri uwo mwanya twibukanye ko turi muri context y'ibiciro biduga umva nawe ugira uti sinomwemera ko nzofata ama container amajana 2 n'ibiciro ndiko ndabona n'ingene bimeze donc naho rero ho kubwira nti biragoye mugabo handi naho wowe ikintu ushobora gucukora hakumunegosya
obligatoirement kuri nogera nti kuri prix uca ugerageza ukamunegosia par exemple ukashobora kuvugana ikintu ca mbere novuga nti je mperako ni kubanza kuba sure yuko novuga nti no kwadapta d'abord stock yanje par rapport y'uwo mu fournisseur ego kubera ivyo kuvuga ngo uzomurihanaho plus tard kugira biguha akanya bavuga nti ko kwegeranya treasury yawe ivyo navyo nazogira ati none ko n'ubundi turi muri periode inflationniste amahera uzompa mu mezi 6 ntazoba afise agaciro kamwe nk'amahera umpaye ubunye rero ikintu kugira unegosie neza nawe no kubanza kumenya mbega d'abord umukeneye ikiki umukeneye ko service yahe produit yahe umukeneye ko quantité zingana gute hanyuma ugacuheza ukacuvuga uti nawe uravye isoko ryawe ukazogira uti jewe nzogurisha mfashe nk'akarorero twame tuvuga ati nka confiture utije nzogurisha confiture igihumbi cugerageza ico gihumbi ugerageza ukirepartise muri trimestre imwe gutyo rero uri sure yuko ufise une idée ama stock yawe uzokenera muri trimestre hama rero uheze uce umuha isoko umunegosie kuri iryo soko rijanye nayo ari exact ego jewe niyo vraiment novuga nti négociation ishoboka kubera turavye taille ya marché tuba dufise twebwe biragoye byukuri kugenda ngo uri kura mu négocier kugira guhe ama prix ari très compétitif et c'est beaucoup plus ku mu négocier par rapport ya ma stock wewe uri sûr certain kukeneye ego ikindi naco nawe urashobora kuyungunganya ukavuga uti reka ndabe yuko ivyo ngomba kumutuma ahubwo none abimuriha imbere kubera nawe nyene umaze kumubwira ko ikintu muriha imbere agati aya mahera aje ubu nyene ayo ni sawa noshobora kugira intuzenya kwemera kugabanya hama ikindi natwe bidufasha turazi yuko turi kuri marché justement ama prix ari volatile bijanye aussi n'ingene turonka amahera y'agaciro adufasha kurangura rero iyo umaze kuriha ibintu imbere biba biyeje kukorohera kubera ubuze uti ikintu nacishuye imbere aya mafaranga bisigura mu guharura prix de vente yayo ndazi exactement ingene nzoyiharurako ego ubugabanije amadute y'isoko instabilité mu kudandaza etu ayo astuce ni nziza cyane mbe abantu benshi barakunda kubikora hari igihe batinya ngo ati ndashobora kuriha imbere hama nibisohoke ndashobora kuriha imbere situation zigahinduka est-ce que urabona ko iyo astuce yo kuriha imbere umufournisseur ari nziza est-ce que turayikoresha hano jewe novuga nti kuri experience maze kubona ari kuyaga n'abantu iyo astuce ntikora gose ahubwo la tendance ni yo kugira ati ndaje gutora ibidandazi wawe hanyuma nzoza ndakuriha bukebuke biratahuritse ko bivanye peut-être na capacité ya trésorerie yo gushobora gukora iyo stock ariko mugabo vyiza iyo bari kugenda kuvyishura imbere kwera uwundi uvyishuye imbere nawe nyene kwera nawe nyene ifopa ko twibagira yuko uwundi nawe nyene ashaka kudandaza ashaka iyo stock yiwe isohoke ashobore kwinjiza yindi bisigura ari prey yo kugabanya iyo marge gatonya kugira ivyo bintu vyiwe bisohoke ego donc rero ni ikintu umuntu yohimiriza abantu yuko naco nyene bociyumvira yuko uwo kwishura ibintu imbere kandi akenshi vraiment hariho amasoko novuga nti amwe uri sûr ushobora no kugura ikintu utanakibonye utanashitseho ngo ukikoreko ngiriki kandi ugasanga bakuzaniye cakindi nyene ego urakoze cyane turiko turegereza ku musozo wa kino kiyago cacu Francis tugeze rero mu mwanya wo kuvuga ati dukore gute dukora iki que faire watubwiye ibintu vyinshi bishobora gutuma uno munsi umudandazwa n'umuguzi hariho bimwe ubona badatahura cyo kimwe ariko uradufashije kubitahura mbe none umuguzi uno munsi stratégiquement amashira hamwe ariko akora gute yokora gute kugira abandanya kura kugira abandanye surpassa iyo impossibilité tubona umengo ni ikintu kidashoboka uno munsi ni gute amashira hamwe ashobora kubandanya akora muri kino gihe peu importe la situation iyo difficulté zihari ubushize muri contexte y'u Burundi twokora gute voilà ariho novuga nti ikintu ca mbere umuntu wese wari mudandaza arishira hamwe uragira uti d'abord hari ikintu
umuntu ashobora gukoresha des documents novuga nti des documents de bord zo kugira uzuraraba mbega activity yawe ikigenda gute ego hariho nk'ikintu urafise ama document comptable urafise urashobora kuzuragira bilan naho iyo bari bilan ya trimestre urashobora gukora novuga nti umuntu yita compte de résultat hanyuma kandi nk'ico rero ni biri mu bintu vyiza nabonye biriko birigishwa ngaha anye vyigishwa aba entrepreneur bose kugira bamenye mbega bilan yawe woyisoma gute mbega compte de résultat yawe woyisoma gute kubera nk'iyo compte de résultat iragufasha kumenya mbega ugurisha iki mbega ama produit nayahe ama service nayahe hanyuma mu nyuma kugira uyagurishe ukenera iki amakuna yahe ni kugira ushikire iyo resultat rero kugira ngo entreprise ushobora kuvuga uti ibandanye function ifo yuko buri kwezi buri trimestre igumira kiraraba mbega y'amavante yanje ameze gute mbega y'amakuru yanje ameze gute kugira ngo bashobore kuza bara novuga nti ukaba proactive no kuvuga nturindire ari abarundi arigiye tugomba kumera tereka ndindire umwaka uzuhereye abariho nzorababira urindiriye umwaka azaba ari kera gumuzura araba mbega mu maku nayahenutse ndakuramo nikiye kiringo ciza cyo kugira iyo suivi ni ku munsi kundwi ku kwezi wowe bihera bose jewe principe yanje ni d'abord kundwi nigeze kumenya mbega ubonye kugurisha vyagenze gute mbega ivyo makuru biriko bigenda gute hanyuma nka buri trimestre ukaraba mbega ya prix yo muri janvier ndacayifise cyangwa yarasuye kuduka kandi niba yasuye kuduka rero ahisigaho naho ndashobora kuhakorera ko kugira iyo kuyanje ntishobore kumanuka bame ntishobore kubandanya kuduka kuma produit naho est-ce que za produit zisohoka kumwe zose uko zasohoka ubuheruka niko zisohoka ubu niba narashizemwo ama produit asubiriza za zindi ama substitut yo arikagenda gute hanyuma aussi en termes d'innovation kuma produit est-ce ndashobora kwinova kuma service est-ce ndashobora kwinova kugira nyine ugumuraba kwera igikuru kujya twabivuze no kudapfa mugabo ukavuga uti est-ce ndacari positive ego hanyuma komsa ukaheza ukabandanya activity ego urakoze cyane Francis ati hagufana ukubozanzama niko no mugani waduciriye muri kino kiganiro numva ko ari ibintu byiza cyane ari ibintu numva ko umudandaza wese yarakwiye kumenya kugira yipositione mais uno munsi ubona yuko le mot clé nimba kubwiye ati muri no minota 45 tumaze ngaha niki kintu umudandaza cyangwa umuntu wese ari muri gestion des affaires ariko akora amashira hamwe ariko akurikirana ibikorwa by'amashira hamwe ariko yitegurira imigambi yiwe niki kintu akwiye kumenya kwitwararika guhera uno munsi aho yakumvirije muri kino kiganiro la première heure jewe no vuga nti naje ubwanje kuva umwaka utanguye kugeza n'ubu hariho ibintu uguma wibaza nk'umudandaza nk'umu-entrepreneur ukaguma uri kwibaza mbega ejo gute mbega bimeze gute rero je nahisemwo novuga nti kugira ibintu bitatu novuga nti ngenderako naje novuga nti nzokorera ko nk'ukuri umwaka d'abord mo clé ya mbere numva umenga hariho kuvuga uti ne pas céder à la panique ne pas céder à la panique hari gihe urabona kumwe n'ubutumeze ukagira uti nturi kurakora nturi kuradandaza hanyuma umuntu agacagira ubwoba ngo reka ngufume ndavyugara ngo hama ngo basingo ndindire ngiri oya ahubwo ubunye nibaza yuko ifo ko umuntu agira ati reka mfate un peu de recul mfata umwanya mfata umunsi wo kwicara niyumvire mbega je nkora iki mbega ikwereka ibintu nanje bitariko biragenda neza none niye strategy no shora kugira ngo ndabe yuko produit no yameliora amakuru yanje no yagabanya vyukuri ukicara ukagira vraiment un recul yo kwiyumvira sur ta société sur ton avenir sur les perspectives zishoboka kagati hajya ko nahuye n'ingorane mbega no yivamwo gute mbega ego donc mo clé ya mbere numva ari ne pas céder à la panique ego hanyuma mugabo ahubwo umuntu akagira ati reka nicare niyumvire ego kubera ko washoboye gutangura iryo shira hamwe washoboye kuja muri business by'ukuri ubwenge urabufise ego le talent irahari ubu rero hasigaye bavuga nti
ushira ubwoba nyene hamukagerageza kuraba ingene uva muri iyo crise. Merci beaucoup, udubwiye amasisi meza cyane, watubwiye ko muri rusangi nahuye yuko malgré l'inflation ihari c'est possible ko mashira hamwe yacu abandanya kubaho, arashobora kubandanya. Il faut kumenya kwinova, kunegosia, ukamenya kuadapter les négociations et surtout ukamenya ingene ushobora kubandanya wiyumvira ingene ushobora kunagura ibikorwa byawe, ne pas de la panique. Ikindi kintu novuga ntumuntu yokongera ko kandi kishobora kugira uruhara runini cyane gose kugerageza kuadopta aussi le numérique mu bintu dukora. Le numérique ni kintu kizogira impact nininya kuri ushatse kuvuga la publicité cyangwa le numérique nshatse kuvuga la technologie mu bintu byose. La technologie ni kuvuga comment est-ce que par exemple tu présentes ama produit yawe uyashira ku rubuga ugwahe kubera par exemple gukoresha ama réseaux sociaux uba wamaze kuja muri numérique by'ukuri est-ce que produit yawe uracakoresha imangazini gusa cyangwa urashobora kuvuga uti ndaje ku réseaux sociaux. Même urashobora kuvuga uti la technologie aussi ukayikoresha muri production parce que technologie ashobora gusanga iri kiragufasha kugabanya amakuru de production. Ko la technologie ishobora no kubikora neza gusumba umuntu ugaca usanga rero le produit ibaye mieux gusumba. Hanyuma na la manière de procéder ibintu, la manière yo kwanalyza ya madonnées tumaze kuvuga, ibyo byose ni ibintu numérique ishobora kugufasha gukora ntuzenya ama affiche publicitaire, gukora ama produit ya marketing. Ibyo byose ni ibintu numérique ishobora kugufasha ugashobora kubikora kugira ngo ya productivité yawe ibandanye banziza. Urakoze cyane Monsieur Francis Kadende, n'umwanya mwiza tumaranye, tugeze ku isaha novuga isaha zibiri minota 10 neza na neza tugeze umwanya wo kurangiza kino kiganiro. Reka ndagushimire cyane, ndazi ko agatondo kawe kaba kari surchargé, uri kutegura ibintu byinshi ngene umunsi uza kugenda, ariko wemeye uraza kugira udushikirize ivyo utahura mu bijanye n'ibi turiko turabona et surtout ingene uturemesheje. Turabigushimiye cyane. Ubara akajambo kanyuma wari wumva ati uno munsi ko ngiye mu kiganiro arajambo ntashobora gusohoka natanze iryo jambo ribagiye wari hari wowe waritanze niriye? Je nibaza ko ijambo naritanze kora numva umenga guhimiriza abantu ko twese novuga nti abantu bose abari ko baratwumviriza turi mu rugendo rumwe, turi mu rugendo twese turi entrepreneur kandi twese turibaza ibibazo. Numva umenga ijambo nabahaye ni byukuri n'ijyo gushira ubwoba umuntu akamaya ati umenye yuko nujya wundi wari ruhande yawe n'uwundi naho atari karavuga ariko aribaza ico kibazo nawe nyene, mugabo birashoboka yuko ushobora kubandanya imirimo. Hanyuma nikindi so kuvuga ngo ndiko ndabagira publicité, mugabo ndaze yuko hariho nk'amashira hamwe, hariho nk'abantu bafasha iza business park zigufasha gutahura gute wotunganya ibikorwa byawe neza gusumba. Abo bose ukabegera ukabaza ati je hajya yaraco numvise mbega ubona byo shobora kugenda gute kugira ngo ikinda gitahure gusumba. Donc batahure yuko urashobora kwinjira muri community y'abandi bantu, ukashobora kubaza ivyo bibazo kugira ngo nawe ugo rugendo uriko rushobora kubagwiza. Mugabo rurashoboka. N'iryo jambo. Urakoze cyane nanje kandi rero kubashimira ku butumire bwanyu. Muheze mugira umunsi mwiza. Tubugire twese murakoze gose, murakoze namwe bakunzi ba Kazoza FM Web TV kuri uno mwanya mwiza tumaranye. Nizera neza ko turonse bagage kwiye kugira turacatanga uyu mwaka trimestre ya mbere igira ihere, ariko kameme turacafise umwanya wo gusetinga, wo gushiraho ivyangombwa kugira amezi 10 cyangwa amezi 9 asigaye tuyarangize neza, hamwe tuzogira bilan annuel tuvuga tuti ati vyaragenze neza. Ubutumwa aduhaye burahambaye cyane ati ne pas de la panique, gushira ubwoba uko bintu byose bimeze. Iyumvire neza ko naho ujya ari ruhande yawe atari ko aravuga, nawe nyene ivyo vyiyumvira ufise nawe nivyo afise ariko ariyumvira ngarashaka kubikemura. Ndabifurije umunsi mwiza bakunzi ba La Première Heure, dusubire duhure ku munsi wejo mu kindi kiganiro nk'iki nyene, aho zo tufise abandi batumire bashobora kudutahuza ibiriko biradutera amakenga kuri uno munsi. Murakoze cyane gumana na Kazoza FM Web TV mu biganiro bitkurikira. Murakoze. Kazoza FM
Be your own boss.